hello, j'espère que vous allez bien. Mubona yuko ari Irambona Guinée ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Behind camera ni Bobo Homi, tuje mu bikorwa byo kuja imbere bibakomeza. Turi Gitega capitale politique Inyabiharage, aho tuje kuraba umushitsi yavuye Bujumbura afise intahe idasanzwe, intahe twubaka idukomeza. Tumusanze mu kibanza ciza aho aruhukiye cyo dusangira intahe. Mudukurikirane mugumane natwe, turizera yuko intahe iza kubafasha ibakomeza. Ni umwaka wo kuja imbere gukomera. Uyu mwaka dutera tuja imbere. Imana ibahezagire, mugumane natwe dushike kuwo muntu. Yes, umushitsi twa twababwiye n'uyu umukozi w'Imana, ariko imbere ya byose, imbere ko tuvuga ibintu byose, reka abanze abibwire anabaramutse. Karibu umukozi w'Imana. Urakoze cyane urakoze cyane. Yego. Murakoze namwe muko muradukurikirana. Ndaryoye kuba kuri no platform. Murakoze kuntumira, murakoze ko kunyemerera kubana namwe. Yego. Natwe niteka kuri twebwe kwakira umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana, yasizwe ndetse yigoye akanatugendera. Rero muramutse abariko baradukurikirana, ndetse munabibwire bamenye uwo turi kumwe uno munsi mu kiganiro. Okay, ku mazina yanje nitwa Mberinshuti Andy Wilson, ngabo benshi banzi ku izina rya Andy. Nkaba nsanzwe ndi umukozi w'Imana, ndakijijwe, nkunda Imana n'abantu. Yego. Yes, Andy. Mbega abantu bumvise Andy ninde? Andy ni Carenyegisha. Amen. Wavutse bwa kabiri. Nukuri nico kintu nirata. Yesu niwe mwami wanje, niwe mukiza wanje n'ubuzima bwanje. Ego hama sanzwe nkora bitandukanye mu ivugabutumwa mu buryo butandukanye, yaba mu gushinga intahe, mu butumwa, mu gusobanurira abandi. Ego c'est ça, nivyo novuga hanini. Twumvise Andy, mbega n'umusore n'umupapa, bimeze gute? N'umusore muga papa en devenir. N'umusore, yes. Mu muhamagaro mbega Imana yabatumbereje mu biki neza na neza? Mu muhamagaro hari ivyo twita les ministères canke amamanda ministériel. Kubwiwanje hari un mandat apostolique iri ku buzima bwanje. Des fois il connaît aussi dans le prophétique. Nivyo ahanini nk'umukozi w'Imana, ayo mavuta canke nico kirere nkoreramwo. Ego. Tuvuge ko uno munsi rero twakiriye prophète kuri Salacom TV1. Canke Andy tuku. Canke mapozugo. Ego. Wow. Andy, twabatumye ko kwa twumvise intahe yanyu ari intahe idasanzwe. Ishobora gufasha abantu bose mu myaka bagezemwo, abubatse, abatubatse, umwe wese mu rugendo agezemwo, ishobora kudufasha. Mbega uyu n'umwanya mwiza yuko mushobora kuyidusangiza mukayisangiza n'abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Ndabaramukije kandi kuba baradukurikirana. Nkuko nabivuze, amazina yanje mwayumvise. Hama intahe yanje ni intahe yerekeye ivyambaye ko mu buto, kandi numva ari ikintu no sangiza n'abandi kubera ni ikintu gihari cyo kirakora ku bantu benshi batandukanye. Jewe ngiriye ko ndi umuntu yavutse mu muryango, mvuka kuri mama na papa. Mugabo ico gihe je mama wanje na papa wanje ni babana. Ndi babana. Mu nyuma niho bagiye kubana. Ama no kwita muri vya bindi umuntu ashobora kwita grossesse non désirée. Wandi usanga n'ushobora kuvuka kuri bamwe mu maso y'abantu batari muri gahunda, ariko biri muri gahunda y'Imana. Hama nuko ndakura ku myaka hafi 6, umuvyeyi wanje ari mama aritaba Imana. Ivyatumye yuko ahanini nakuranye haniniya
na papa wenyine atureze yabaye umuvyeyi yakoze ibishoboka byose uko yarashoboye kugira ashobore kuduha ibishoboka byose yabaje na mutoyi wanje eka na mukuru wanje w'umukobwa kugira dushobore kubaho neza muri ubwo buto rero muko kukuruko urumva umuvyeyi n'abari hafi abakariruka arondera hirya no hino kugira mushobore kubaho afise n'andi ma responsabilité yandi canke ibindi bintu bimuhamagarira gukora yaba vyo mu rugo aho tuvuto turi mu muryango wacu canke ahandi hantu hatandukanye hanyuma dukura muri aho je nakuze ntari umwana bisa nk'ugorana ahanini ntari umwana atekereje cyane n'ubu biraboneka hari abantu bavyumvise bakukekera yego hanyuma dukura muri uwo muryango ni ukuri twe twari mu muryango ukundana yaradukunda yaradukora ibishoboka uko ashoboye hama nta yari novita ko vyari sans vyari na guhungabana vyari mu vraiment mu muryango wacu na guhungabana papa wanje sanzwe mu munyamahoro ata yego hama rero muri uko gukura twara dufise aho papa dutembereza mu miryango yafise inshuti zitandukanye nyinshi kandi yarakunda kugenda kuramutsa abantu muri miryango imwe twaramutsa harimwo abandi bana bakuze n'abatoya twangana muri uko rero mu myaka no kwivuga iri fise nk'imyaka 11 niho mumwe mu miryango twagendera harimo umuntu akuze hama bakujya ko abana bose batoya b'abahungu uba ufise umuntu ubuzima uba ukeneye kumera nkawe uri mu myaka aho hama uba ushaka ona buri muntu wese afise abakeneye reference icitegererezo kanaka kiri hafi yawe cyane kiri kure amaje mu bwana bwanje washaka mu buzima bwanje naragize ikintu cyo kuba precoce ari ukuntu umuntu ashobora kuba ari umuntu aba ari mukuru birengeye imyaka yiwe afise ugasanga ari voilà c'est ça uri imbere gato ya par rapport y'ivyo wabayemo ku myaka yawe ihari nivyo hama rero aho hantu hari uyu muntu nidiyariza yari n'umwana mwiza cyane washaka yari umwana mwiza yarampanura twaraganira yaranyereka ibintu kumva uva ushaka gusa nkawe ukumva itofe reve aragutuma umenga uvuga wow uyu muntu afise ikintu shaka kumera nkawe nuko mugabo we yarafise ikibazo ntarinzi icyo gihe cyari ikibazo c'ubutiganye niko bavuga ca homosexualité canke cyo kumva akurugwa n'abantu basangiye igitsina tuje ngaho rero wabimenye gute ko ivyo bintu benshi ari banga ntibizwi ngaha mu gihugu ntibimenyerewe byaje gute ubimenye ko yarafise ico yarabaye mu bwo buzima navyo namenye kuko nagiye kubitabura plus tard kuko n'ibintu ku myaka yacu ntivyavugwa nta muntu ndetse n'uko bibaho jewe narizi yuko amaraporo sexuel canke amabanga mpuzabitsina hakorwa hagati y'umuhungu n'umukobwa vyari ibintu birije nivyo twari tuzi nivyo twari nta bindi bintu ivyo bintu ku myaka yanje ico gihe sinari nzi yuko bibaho nukuri nta reference yavyo yayifise n'ubu dutanguye kubona mu mafilime mu mateleviziyo bicaho nibishasha kera nivyacaho warabona umuhungu n'umukobwa ko barasomana ibiki bindi mugabo jamais umuhungu ku muhungu cyangwa umukobwa ku mukobwa vyari ibintu utazi existence yavyo yego hama rero urumva kuri uko kuntu uba mwamenyeranye muganira yakubereye umwana mwiza
ari grand frère wawe ari umuntu wumva ugira uwo umva mufite confiance kanaka nuko kuntu mu kwiherera uva mukaja mu cumba nta n'umwe ushobora kuvyikeka kumva umuhungu agiye mu cumba n'ucundi umuhungu nibisanzwe ariko barakina nitwakina umva yarakuze kunduta kanini yandushira nk'imyaka irenga 5 6 nk'ivyo yaranduta mugabo du mois aho ngeza kubona jewe nibafata umuntu yavyibaza sinzi abari bahari baravyikeza muri uko kuntu hatangura ibintu buke buke amatushma agukora ko kavuga okay umva muramara imyanya igice cy'umwanya mumaranye nka 90% muko muganira ibice 90% muri aleze muri ibintu bitandukanye ibice 10 haratabaye icyo twatushuma ukunuko kavuga fawa mengo mufite ideni ko hari ibindi vyiza bamwamaranye mwakoranye kumva kavuga ni kujanirano n'ubu kuratahura niko biraba kuko nana reference yavyirimo ego bitangura uko buke buke amatushuma mu nyuma ni ibintu tari bushobore kuvuga okay umva n'ikibano cacu sinzi nk'abandi baronse abavyeyi baganira bumvikana baganira byumva apariko n'umuvyeyi wanje yabafatiriwe n'akazi kenshi n'umwanya muto wiwe wo kuruhuka umva ari ku kazi cyangwa kaja wandi bagenzi bagateremana nta uwo muco kuganira n'umuvyeyi ntwaruhari yari vya bindi vyo kumuganira ico musaba cyangwa ico gusaba peti akira mukate cyangwa giruku giribini n'ivyo niyo interaction yari hari amara umva nico kintu wumva ukivuga gute kandi mukundi naco uyu muntu mu kubikora yaragushira muri confidence yavuga akantu kacu cyangwa n'ibintu kike part uvuga ko kubivuga hamanye ni ikintu tari bure ngino ukivuga gusigura hama aussi quelque part ugasanga uraprive kure wa mwanya wundi 99 mu marana ari ibindi bintu biri intéressant murimwo ukumva niho bitakaza papo yako kantu ukumva nakantu ama un certain moment tu te retrouves yekanaka waguye muri ico kintu ejo none ko ndabwira umuntu sinzi ko murabona ari utuntu kutugozi babohesha ibintu nk'utu tuntu bashira ngabona kudufashe ku makable ego ono sinzi ko agakoresha ugashizemwo ntibikunda kugakuramo isaba kugakata icyo ushobora gukora ni kwavansa ukwega gaseha mugano ushobora kukadeseha gutya n'ibyo bintu nuko bimeze ufite urisanga mu kintu ugenewe petit à petit ukagenda menga biko birabaseha bikakugora gusubira inyuma kwirotira ase uva utangura ruko amamuri mu kacumba byabaye tuma bigenda bivamo gute bigenda gute shingwa muri ivyo bintu byatangura amatushuma bitangura n'ibindi buke buke gusomana gushika no kuri penetration ivyo rero biba hagati iyo myaka ya 11 gushika ku myaka gomba nkwize exactement imyaka 14 ko vyari nko 2005 niho navavanura nashaka gukata uwo mugozi kuko nagerageje kugerageza biranga kuko dans l'entretemps Imana yarangiriye neza ndakizwa igira neza nkizo nkiri mutoya kinakijije ngoma nkwiza imyaka 13 mugabwa buzima mu biguma kwakundi nkijijwe narabandanije numva se umaze gukizwa hari ibintu cyo ukwera muri wo cyangwa ukumva kwansi icaha biraba accélérer numva biko biranjira mugabo kubivamo umuntu w'Imana gushaka gukata ndagwanagira ama tentative atandukanye bikanga ce n'est que muri 2005 juste mu minsi iri imbere ngo mbabatizwe ndasengera n'umishengero rya Bon Berger Imana ibahezagire bamfashije nukuri abungere babo Imana ibahezagire kora mu bungere mukuru Pasteur Esron Tessil ico gihe ndavuga mana il faut que ça cesse sishobora kubatizwa sishobora kubandanya ndi muri ibintu kuntu bw'Imana ndashobora gufata decision mubwira nukuri wapi
je peux plus continuer sinshobora kubandanya muri iyo sens ni bigomba guhagarara kandi Imana irashoboza iyo gengi irafata birabandanya gushika n'uyu mwanya tubivuganaka. Yes, bakoze bacu kuturi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Murabibona twamukujumbura turi Gitega kugira ngo twumve ino ntayi kumbure idufashe. Murafashe ingingo. Yes. Wa muntu imigendane yashiri ibandanya gute? Iciba yabandanyije neza. Yabandanyije neza. Mubonana, tuvugana. Mugabo ivyo bikorwa bitarimo. Ego. Kuko ni sikushaka kumushigikira cyane ifo ko umuntu avuga ibintu ko biri. Ego. Kuko nta gahotoro kabayemwo uvuga ngo kwinguvu cangari ni gwaruye ruba sinzi ari mu mutwe biba ugasanga umva umuntu agufise uri umuntu afise umuntu mutoya birorosha kumanipulira gufata umuntu gutyo nga toutefois no yanje yarayubahirije malgré ivyo uko kuntu navyo kuvuga ngo urumva ngo acagirane yarayubahirije avuga n'ukuri je sindi ama nta bugenzi c'est vrai ko twe tutse n'abagenzi kuko yaranduta turaduhurira ngaho yego byari ivyo hama birahera. Mukozi w'Imana uno munsi ikintu numva wo dusangiza n'abantu bakumva mbiga n'ubuhe buhinga ni kihe kintu wakoze kugira ugera no kuvuga ngo buno buzima buhagarare? Ikintu kimwe novuga nakoze nishize mu maboko y'Imana kuko kubwiwanje ubu inyuma y'imyaka myinshi ubu turi muri 2025 inyuma y'imyaka 20 biheze niho ngena gutahura uburemere bwavyo ivyo ariko birambako ivyo ari gushobora kubako no gutabagwa nagiriwe. Ikintu cafashije nta formule ndende vuga ngo urumva vyagenze ukunuku yagize strategie Imana yarashizemo umutima irantabara iranyankisha ivyo bintu ko nizigeze bikunda muri je nana bibamwo sinavuga ngo nari nakunze mugabo je me dis bien iyo nabandanya atari Imana yari guheza nabikunze sikembayeho mu bwo buzima kuko mu nyuma yaho ntangwe gutangura gushinga inahe y'ivyo bintu kuva muri 2024 oui none nagiye gutahura ufite givuga ikintu ba mu kintu ukibaza ngo nibisanzwe none nagiye gutahura iyo monde ya homosexualité yo y'abantu bafise yo kubana baba attiré canke bakwigana mu buryo bw'ubushakanyi basanga ibitsina igene ifonctiona n'uburemere bwavyo Jimana yarantabaye ntaravyinjiramo gose inkizakirikare n'ubuntu bwayo vraiment natakambiye Imana irantabara. Amen. None mukozi w'Imana tuvuge ko bwabo ndi mu Burundi birahari. Yes, ico kintu niyo mpamvu Imana ashize ku mutima kushinga intare n'amavu ko turabikora. Niko ndagira kirubwira twe turashinga intare. So kuvuga pour si gutera inkuru two turabigira two turakreya ni chaîne nikora ivyo bivuga butumwa two turavuga ibintu biba ivyo bintu birabaho ubutigani niko bayikoresha mu muri Kirundi burabaho ku bahungu no ku bakobwa kandi si ikintu gishasha ni ikintu kiyo kuva kera nta cagishasha birivuga ngo nta gishasha musi y'izuba kirahari cane abantu barahari basaza banyu bashiki banyu peut-être abavyeyi banyu aba oncle banyu peut-être na wewe no mu bakuze bariho kuko riga ni twebwe je nari umwana ubu ndakuze niko ndabirimwo ababinkore n'abantu bakuze ivyo ni ibintu birimwo bihari no mu bantu bubatse ingo no mu bakozi b'Imana sindi ko ndavuga dutahurane neza sindi ko ndavuga ndiko muri sens gucira imanza babirimo muga ndiko ndavuga iyo realite ico kintu ko gihari ni kirabira ngo n'umuti baza ngo urumva ngo kiri ngaha gusa ngani hari amo bapagani mu rushengero rimwo mu bakozi b'Imana birimwo mu bapapa birimwo mu bantu bakuze b'abasukuru birimwo mu batama birimwo
mu mashengero twita yuko reka ndabishyire no mu mashengero y'iwacu Kristo muri katolika birimwo mu pantekote birimwo mu ma église évangélique birimwo mu ma église pentecôtiste birimwo mu ma église yose umve ahantu hose mu makadre yose ya société iyo ni réalité ihari birisha abantu birasambuye ingo birahari. Kozi Imana mutubwiye ibintu bisa nk'uko ari amabanga mvugirwa habona cyane. urazi mon frère, icaha gikurira mu mwijima. Icaha gikurira mu mwijima, uko umuntu agifukira niko gikura. Ni nayo mpamvu tutavuga kino kintu uko hari nibaze yuko ngo ari ibintu ngo igeso ngo biharawe no n'umwuka ukura sambura. Reka ndabwira uremere by'iki kintu bibaza yuko ari juste kuvyerekeye désordre sexuel cyangwa comportemental vyerekeye siko no bisigura biri sociétale gusa ari nani. Il y a une agenda derrière du diable. Hari umugambi wa Satani akarakoresha kino kintu. Imana à la base mukurema umuntu muri Genèse tujya mitangurira irema Adamu na Eva. Irarema institution ya mbere Imana yashize urwego rwa mbere Imana yashizeho si shengero yashizeho umuryango. Rero na murondoke muvyare mugwire. Ico kintu Satani akene gusambura société. Satani akene gusambura ishengero. Ahera mu muryango. Kuko ishengero rigizwe n'abantu. Igihugu kigizwe n'abantu. Société igizwe n'abantu. Ukene gusambura abo bantu ubahera mu muryango. Kimwe mu bintu Satani akarakoresha mu gusambura iyo gahunda y'Imana ni kuzana iyo mwuka wa homosexualité. Kuko nyabo ihari bisambura le plan originel, umugambi nyamukuru w'urufatiro Imana yashizeho yuko umugabo n'umugore nibo bantu bakwiye gushakana nibo bakwiye kubakana. Birarengeye juste ya mateori yuko nani ibini byicaye kinuka. Hari umwuka munini ukura sambura kuko inyuma y'ivyo bizana abantu kuba mu buzima, buzana désordre mu buzima bw'umuntu. Ikintu c'isoni, condamnation, kuvucira urubanza. Arabibayemo benshi bibaza bavuga ko bari à l'aise. Depuis sinzi ko ndazitwaye umwanya munini ko ndavuga kuva ntabwo gihe nashinga intahe hari na benshi batatahura impamvu nabishize. Navuga andi ukuri maramaza, andi ukuri yambura kubera ko bivuze byaramabanga. Navuga no Jimma naranganira mbara kivuge ukize benshi. Maze gushinga intahe je bashaka personnellement nta muntu nari nzi abibayemo. Mugi Imana irambara ngo andi nyamba rashoye kuba muri bijya bintu hari abahungu babaye abusé. Kenshi kuma tuvuga abahungu abakobwa bafatwa ku ngufu nivyo tuzi. Yego hari n'abahungu bafatwa ku ngufu nivyo byabashikiye. Nivyo byashikiye si DJ nyene. None mukozi w'Imana tutarashika aho hantu narenze ko tuza kuhashika. Murashinze intahe Imana irababohoye muri ivyo bintu. Biga hari inkurikizi byoba byarazanye mu buzima bwanyu canke kubera mwari mwamaze kubihagarika mukihana byace bihagarara ngaho? Hari inkurikizi vyagize ku buzima bwanje. Umugabo nagiye gutahura mu nyuma. Nukuri nagiye gutahura ko biririye navyo mu nyuma kuko je nkijijwe ndabati je travavanuye navyo wamenga nta kibazo, wamenga nta cabaye. Yego ibisigaye ndavuga ngo sorry intambara z'ubuzima nibazo vy'umuntu agira navyo bya misi yose. Ngaje jamais compris. Nagiye gutahura twitwengeje burya Imana n'umuhanga afite ingene kora ibintu. Irimo gushinga intahe ni umugenzi wanje yageze ku telefone arabaza biti yanzi urakomeye narabonye intahe yawe byagenze gute ibintu byabaye igihe ariko womenga uko je n'abantu twabana n'abantu twakuranye n'abantu bagize nte kiretse bamwe bari bamaze kudufata twiruka kwinyuma
nibo bari babizi bikavuga mugabo byari ibintu bigoye no gusigura atari icemezo bihari ko n'ababivuga bacumenga barakashipuza ibiki kuna ari umwana ari correct ibi nibi byabaye mu kanya gatoya kitabivamwo Imana yagirane ibisigaye nta numwe ashobora kwibaza yuko none aciye muri ivyo bintu kuko ni n'igikomere n'Imana irabindinda nivyagaragara petete rabonye yuko ico gihe atanumwe atona gukurira nagiye kuvunika nkabura naho nivuriza aho nagiye kuba gukogwa ko ni nyuma yo gushinga inta imaze gusohoka kuri chaîne ya mbere nabivugiye ko hanyuma umuntu bakabibona nazo gushinga intahe kazabarago ordina cabaye c'est à ce moment là oui na muri ico gihe naciye mbona Imana iragarukanye ivyambayeko n'akarorero kimwe mu bintu na mu ngaruka nagize naragize ikibazo psychologue yakinsiguriye gute abapsychologue bashobora kuca babisigura bazobyandike muri commentaire bashobora gusiga ivyo ari ivyo naciye ngira ikintu ca oubli kwibagira muri jewe je umuntu yibagira facilement birangura no kuboroka mu nyuma niho nagiye kukibaza ko inyuma yo gushinga intahe byaravyutse ndashavura byashavuna ari kugira cagiye nako ndabikorerwa rizi ico gihe kwa kuba bara physique même douleur physique washaka y'ama pénétration y'ibiki vyose by'umuntu nyene karaba pénétration bishaka tabigomba ndabihosanta ico gihe ejo bundi inyuma yo gushinga intahe ngira burya nagize Imana ko nari entouré n'abantu bazima bampanura no kuja ku psychologue usingira Imana mpura nuko ico gihe ari umupastor eri hafi wanje yafashije ngiye ko ngashimira umupastor yitwa Dirk y'umushengero rya CLM yaramfashije yigeze kurongora CLM Igitega ego n'ukuri twari kumwe muri seminaire ico gihe birakutana ukuntu muri uwo mwanya bigisohoka bishushe yaramfashije kure numva mbabaye shavuri yo muntu ndamwanse ntangiye kubona ntahuye niyo oubliage en tout temps yo oubliage yarankoze ko tellement que à un certain moment byafexe no ku mashuri ku buzima bwo kwiga kuko sene nkishobora kuboroka kubera uko kuntu narabivamwo gaca ndavyiyuba cerveau yanje iri ariko cerveau umubiri wacu afise un mécanisme de défense yikora nawe utaba wayi programme naca nibagira ivyo mvuyemo kugira ashobore kubandanya ubuzima buri normal gaca mbaho komenga nta nakimwe mbayemo ivyo rero sesanga vya développer ubigushika naho je ntari imboroka nari wa muntu ashobora kugenda kwiga mu ishuri nkabitahura mugabo ntashobora gufatika ngo nsubiremo ngo nayiboroke n'ivyo nashobora iyindi myaka yose niko nakorera muri compréhension ivyo naba nasigaranye mutwe natahuye ivyasaba ko mboroka n'ivyakunda ivyo twari bipfuye na professeur benshi aba professeur babu baje ko nigipinga mu mbabariro nakona byari ivyago vyambaye yani benshi bavuga hamwe not bavuga ni voilà kandi yari hamwe not système turi muri hamwe not haboroka vya certain mu mabiranga ngeze muri supérieur ndayoboga kwinshi tellement que vyafexe que ntashoboye kubandanya amashuri yanje umva rero muri uko kuntu byari ibintu ndashobora gusigurira abantu kuko uraciye ubwenge ibiki bamwe bagavuga ngo ni negligence kandi ngavuga ko nagerageje ibishoboka numva byari ibintu bidatahuritse c'est un peu plus tard nyuma gushinga inana naciye ntahure ivyo byose umva ivyo byose ndavyibutse ngavuga no umuntu yaranyiciye ubuzima tout ça byose biravyuka ama ressentiment araza ariko Imana ishimye yuko nafashe no pastor psychologue yafashije Deborah Imana imuhezagire amen yego ni vyiza abantu b'Imana kuja gusigose umugwayi kandi arakijijwe byaca vyoroha no kugira yego yes turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane tugeja kurangiza murashinze intahe nubu murashinga intahe mugeze hose yes biga kuko bibabwira ati muri kuri maramaza niki abantu bavyakiriye gute tout d'abord mu muryango kubanyegereye ko tuvukana bavyakiriye neza kuko imbere ko nshinga intahe nari bamenyesheje barambarira anti nukuri courage avance Imana ibahezagire yaba ari mukuru wanje na mutoyi wanje yes Imana ibahezagire kuko nibaza yuko iyo batanyemerera cyangwa bayifata nabi simvuze ko nayo kubireka ko icima guse ku mutima bigoye kugira gihagarara mugabo byari kumbabaza cyane kurusha
Imana ibahezagire ko Imana bakoresheje hari abandi bandi bo muryango ya hafi batabishimye hari ababishimye n'abatabishimye no muri entourage ça a été la même chose bwa mbere benshi barabayishoke d'abord turakuzi byabaye ryari ko twamubona twenga kuko mu bisanzwe umuntu yabaye kuri ibyo buri umuntu afite inzigo ashavuye bwana nagira ubuntu Kristo arangirira neza bakarumurika ikintu bakakubona ukuntu kubaho kiye nani ibyo bintu hari ababishimye hari atabishimye nabo dusengana hari ababishimye n'abatabuze andi kubera ikugize ivyo nico nagomba ndababaza mwatubwiye yuko hari ubuzima mwabibayemo kandi mwakijijwe mwavyanse ko muva muri ico kintu mbega muri eglise ho abakozi b'Imana nabo mukora n'ikorwa vy'Imana bavyakire gute abonye wa mu Kristo mwene data ashinze naye ko yari yibereye muri ubwo buzima bamwe barabishimye avuga n'ukuri wakoze ikigo c'ubuhizi kuko hari benshi batabaho biciye mu ntaya yawe hari benshi vyabaye ko badashobora kuvuga kuko mu nyuma narusoma feedback y'abantu bandondeye barambarira hari benshi babayemwo bakomerekeje bataronka kuvuga ko biragoye kuvuga ko wafashwe kuvurumwa n'umuhungu nk'ivyo mu Burundi ni sujet tabou muri Afrika sino mu Burundi gusa naragize no kwisi yose naragize recherche là-dessus hari umuvuma yitwa mitu yageze kubaho y'abakobwa badenonsa bavuga abahungu babafashe ku nguvu cyangwa bakora bagira harcèlement mugabo ni bake cyane babahungu bigeze babivuga n'abayivutse bace batsimwa ukuntu nibivugwa kandi bihari kubw'ivyo hari bavyakiriye kumwe aratabishimye mugabo nyene nako hari nabo byakijije aho vyakijije wow aho vyakijije gira nushobora kwibaza abantu banyandikiye kuri Facebook abantu bandondeye ku telefone abantu twaganiriye dufata ama rendez-vous aba jeune babaye violés ku ma lycée ma internat abatabitanguriye mu campus ma université ababikorewe n'abakozi bo mu nzu babo abantu bafise iyo mwemu babuze ingene babivuga nibigeze bavyore mugabo bisanzwe bafise iyo attirance ku bahungu bagasanga barabibayemo barakijijwe mugabo nibazi ingene bari busigurira abapastori kubera muri eglise avuga igihe tukivutse baraturasa baraduhagarika kandi barakunda Imana barashaka Imana mugabo vyaranse bakatubwira avuga jewe ndi marié mugabo iki kintu carambushe nabutse ndakibwira ya mukozi w'Imana umva ntaho bivuga ngo abimare nike kintu mwohanura abantu bariko baradukurikirana kumbure bayemo ubwo buzima canke baba barabubayemo ikintu ca mbere ngomba kubwira abantu nuko iyo nkemu y'ubutiganye yo kumva yuko ushaka undi muntu musangiye igitsina yaba ku bakobwa canke ku bahungu ni nkemu iva kuri satani ni mbi cane ni si ikintu gitoya ni ikintu gikomeye cane ni ica kabiri Yesu arabakunda kubakora bibamo kuba bikorewe no kuba bikoze Yesu arabakunda amen Yesu arabakunda Yesu yanka ivyo muko murakora kandi ariteguriye kubakiza ijambo ry'Imana ritubwira muri Jean 3:16 yavuga ngo kubwira ukundi Imana kuza ari mwise go tumitanga umwana wawe gukinege kubwira umwise wese ngo ntapfe rubi ako ngo habwe ubugingo budashira amen ngo kandi Imana ntabwo yataze umwana wayo ngo waze gucira urubanza bari mwise akubwira ngo bari mwise ngo bakizwe batabagwe nayo umugambi w'Imana kuko ndabizi cyane inyuma yo gushinga inaye inyuma yo kuganira n'abantu batandukanye ariko ndafasha n'ubu ahari bamwe ko barashingira inavuga ko babohotse kuri ico kintu bakubara progressa muri ivyo bintu kimwe urashobora kuba ukijijwe ukuranyumviriza urashobora kuba utakijijwe uremerewe n'ivyo bintu Yesu arashobora kugukiza Yesu nivyo arabitabara si ca kirenze ku Mana nivyo mu maso y'abantu muri societe yacu yashobora gusa nko mengana kumenja no kugirana ariko nivyo Yesu yarabityaje kubipfira hari inkuru nziza Yesu yaje kugira ngo ababoshwe babohoke nawe urashobora kwakira ukubohoka kwawe bakozi b'Imana bene data bantu tubanye muri societe bantu bandi ivyo bintu birabaho
umuntu aje kukwaturira canke aje kukubwira ico kintu ntumuhojete ntubone nkaho umenga ni mu igicibwa. byo Yesu yapfiriye ivyo birimwo Wow. ni intege nke imwe mu zindi niko hari abasambana n'abandi abiba n'izindi bintu ntashobora kudondagura bihari kurya Yesu ashobora gutabara ibindi niko n'ubu n'ivyo ashobora kubitabara ababibayemo irukira kuri Yesu kuko Satani yazanywe no kwica no kuba no gutikiza nta buzima burimo ushaka kumva umenga uri mubi nta gakiza kuri wewe naco uzovamwo ico ni kinyoma ca Satani muri Kristo Yesu yaje gurutabagwe nawe ingo nyene ukomeze sima ko utungana ingo nyene kuri Yesu muririre arashobora gutabara uko yangiriye neza akantabara akambohora uko nawe yo kugirira neza ukakira ubuzima buzima agasanura n'ivyatakaje n'ivyapfuye muri wewe n'Imana irema n'Imana isubiza itoto ivyononekaye n'Imana irestora nivyo vyizigiro nico kintu kandi mpamagarira gushaka ubufasha kuba bishoboye. Yes, nico bagomba kuvuga mbega urashobora gutanga nimero canke nibuhe buryo abantu bashobora kubaronka mushobora kuyaga mwibanga ryanyu mwebwe nyene. Nukuri ku bantu bafise ico kibazo bumva barakorewe n'ivyo bintu abuze washobora kuyibwira kuko narayibonye biragoye no kuvuga benshi bakubapfira ko atanumwe ashobora kuririra ashobora kubwira hari benshi abantu bashobora kuzi kandi bashobora kubitahura mbwa ko bashobora ku genre contact nanje tukaganira tugafashanya kuko ni Kristo atabara ni bashobora kundira kuri nimero ya 66 32 24 26 66 32 24 26 cange kuri Facebook yanje ukanyandikira kuri muri inbox urandera mbere inshuti Ondimani Wilson yego mbere inshuti Ondimani Wilson aje inbox anyandikire tuganire hama onsora tuzoraba ingene dushobora gufashanya hama Imana nizera ko izo ubwo buntu nyamba yemeye ko bino bintu bivugwa ukavyumva nuko Imana amaze gucira urubanza ico kintu kandi yagiciye n'urubanza. Amen. Nukuri kuba ko aravyumviriza ashaka kwikina ndatangaje igihe cyo kubohoka ndatangaje igihe cyo gutabagwa n'uhoraho muri ivyo bintu mu izina rya Yesu Kristo kandi ndanabwiye niyo mwemu ayikirakorera yabana igitega yaba mu gihugu n'ahandi hose hano hose ko ndavuga mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwa muceceke aba bibohore murekure ubwoko bw'Imana bwidegemvye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukozi Imana tubashimire cyane ku ntayi idasanzwe mudusangije. Murakoze cyane Allah. Kandi twizera yuko izofasha abantu ikabakura muri iyo migozi. Nukuri ndavyizeye cyane kuko nta jambo ry'Imana risohoka kuko rigarukiye ku Mana ataco bikoze. Namwe bakunzi bacu tubashimire cyane behind camera twari kumwe na Bobo Homi Imana imuhezagire. Jya muri commentaire wandike mbega nikiye cyagufashije mbega hari uwundi muntu mbega twosengera iki Imana ibahezagire mugumane natwe.